gihugu harimwo abafashe inzira y'umuheto akaba ari bo twabazaniye uno munsi nk'uko mwabibonye ku butumire ngire ko nakira umutumire w'uno munsi Don Darcy Bayaga n'umukuru w'umuhari Red Tabara. Bayaga Don Darcy, mwiriwe nakaze kandi mu kiganiro ijambo rigwawe. Mwiriwe neza Madame Ines. Mwiriwe mwakoze no kwitaba ubutumire bwacu. Don Darcy Bayaga akaba ari izina ry'urugamba siryo abavyeyi bamwise. Red Tabara mwampaye iminota 45 gusa iracari yoga Bayaga. Iracari yo nyene iyo tukorerako. Iki kiganiro muravyumvise kimara umwanya muto cane ntikirenze iyo minota 45 yatanguye no kugabanuka inyuma yo kwishura ku bibazo vyanje ndahakanya abantu bamubaza abaje bifuza kugira ico bamubajije mwitegure nza gutanga iminota 2 ku muntu kugira dusangire umwanya na benshi bashoboka. Mwebwe muriko muradukurikira ku yindi mihora X, YouTube na Facebook, namwebwe ufise ikibazo acandikeho hageze turakibabariza. Kuri mikro ni Ines Gakiza nongeye kubaramutsa mwese ndabifuriza n'ikaze mukanya turatangura ikiganiro nyizina. Don Darcy Bayaga umuhari Red Tabara abarundi bawumenye haraciye imyaka yaba bacumi hatangwa injyane za 2015 niho mwimenyekanisha cese ko mwafashe umuheto. Mu myaka yahera twarabona ibitero biba mu gihugu mukavyemanga ariko ivyanyuma ibitero Red Tabara iheruka kwa imanga ni vyabaye muri ruhuhuma 2024 ibitero bibiri vyabereye ijoro rimwe ku birindiro vy'abasirikari buringa no ku mpanda. Imyaka ibiri iraheze aka gacerere ugasigura gute ni ku bushake bwanyu bwa Bayaga mu mwanya muto? Urakoze Madame Ines, nongeye kugushimira nongera ndamutsa n'abandi banywanyi bose bariko baradukurikirana. Ku kibazo mubajije wambwiye ko umwanya ari mutoya. Ku kibazo cerekanye yuko nyuma y'irya myaka tudaherutse gutera ibitero mu gihugu c'u Burundi, nagira ndakumenyeshe yuko umuhari Red Tabara ufise ukuntu utunganya integuro z'intambara, ufise na karindwi ukorerako. Mw'iki gihe turi mu ntambara mu gihugu ca Congo n'igisirikare c'u Burundi, maze imyaka irenga 6 turiko turagwana. Dufise rero yindi karindiriye turiko turakorerako, umwanya nugera, isaha niyagera, karindiriye dukorerako niyagera, tuzokwimura urugamba mu gihugu c'iwacu, tuzotaha iwacu kuko ntitutaha muri Congo. Turi mu myiteguro. Ego urakoze cyane uranabicishije ko muri mu ntambara zibahuza n'igisirikare c'u Burundi. Hari n'ivyo tubona musohora mu matangazo iyo habaye ivyo bitero mukerekana n'ivyo mwafashe n'ukungene urugamba rwagenze. Ukugwanira ku butaka bwa Congo n'amahitamwo yanyu mushaka gukingira abarundi ingaruka z'intambara ga Bayaga. Kugwanira mu butaka bwa Congo s'amahitamwo yacu, ahubwo ni ibihe vyabitumye, kuko niho umwansi yashatse kudusanga, biba ngombwa ko tubanza kumugwaniriza ahadusanze. Turiko turwana n'abasirikare benshi kandi mwizi ntambara zidutegura cane kandi bikwiye kuzoshika ku ntego yo kugwanira mu gihugu c'iwacu. Urugamba rukora gusumba ariko twari kurwanira hiyo mu Burundi imbere yuko tubanza kugwanira ngaha yadusanze. Ego mu kiganiro nagiranye n'umuvugizi wanyu muri 2022 Patrick Nahimana yamenyesheje ko CNDD-FDD ni banki inzira ya politike, no kuvuga ibiganiro ko Red Tabara bakuraho mu nzira za gisirikare. Mu matangazo naho musohora muragaragaza ko mwifuza cyane ibiganiro, inzira yo gukemura amatati bidaciye mu ngimba. Umuntu asomye ivyo mwandika kumviriza n'ivyo muvuga womenga Red Tabara muri ko mukoresha ikarata zibiri, ikarata ya politike uko gusaba ibiganiro hamwe n'ikarata y'umuheto. Umuheto ufatwa mu bisanzwe iyo izindi nzira zose mwamaze kubona ko zitagishoboka. Muriko musaba ibiganiro naho no kuvuga yuko mugifise n'icizere na gito yuko kumbura ivyo biganiro iyo nzira itari y'umuheto atari ingimba igishoboka mu Burundi. Mwafashe inzira y'umuheto mubona ko hari iyindi nzira igishoboka ga Bayaga, mwodusigurira iyo mvugo ya Red Tabara? Ikibazo bajije kirumvikana kandi bimeze neza. Iyo umuntu ariko agwanira uburenganzira bwiwe, agwanira agateka kiwe, ashaka kubohora igihugu, aca mu nzira zose. Inzira y'umuheto niyo twabonye ko ariyo ya mbere yo kumva, ariko n'inzira y'ibiganiro ntitwavyanse, nico gituma tuguma tubivuga tubisaba kugira ngo twumve yuko ashobora kumva
ururimi rwa politike nabwo kugira ngo dushike ku ntego yo gutabara abarundi hadasesetse amaraso menshi. Ariko igihe atazovyumva nta yindi nzira ishoboka tuzoyimwumvisha ku ntambara, ku muheto, kandi irashoboka. Ni ukuvuga ko mugifise icizere yuko niyo yindi nzira idakoresheje ingimbi gishoboka nubwo mwamaze gufata inzira ya nyuma y'umuheto. Aho vyagiye biraba henshi abantu bafashe umuheto, uhereye no ngaho mu gihugu cacu c'Uburundi no mu bindi bihugu bimwe bimwe, urakoresha umuheto hanyuma ukumvisha umuntu yanse kumva ururimi rwa politike ukagumvisha umuheto, hanyuma agashika ku rwego yumviriza n'abandi banyepolitike, yumviriza n'abandi bantu nka mwebwe, amasosiyete sivile bafise ibitekerezo vyiza vyo kubaka igihugu, vyo kubaka igihugu cabo, bakagarukana ijambo, bakambika isura nziza igihugu cacu cataye mu makungu, igata akaranga kacu. Ivyo rero tuzobimwumvisha ku muheto, azovyumva. Atavyumvise tuzomutembagaza dukoresheje umuheto nk'uko ibindi bihugu vyagiye bikora bigashika. Ni ukuvuga Icizere ko muzobimwumvisha n'umuheto, no kuvuga ko mutarashikira iyo ntambwe mubona yuko hageze ko muvuga urwo rurimi, gutinda bumva ivyo musaba. Intambwe ntiturayishikako mugabo turi mu nzira, kuko iyi leta uravye imyaka tumaze turwana nayo, tumaze kubashikana mu ntege nke. Hazogera igihe yuko babona ko ata yindi nzira ihari atari ukutwumviriza, bakumviriza abantu bose bashaka yuko igihugu cotwarwa mu mategeko giciye mu kuganira, mu guha agaciro umunyagihugu. Azovyumva. Atavyumvise inzira niyo ya kabiri, inzira ni zibiri. Atavyumvise ku neza, azovaho tumukureho, tumutembagaze nk'uko izindi ntwaro mbi zagiye zitembagara. Yego, ikindi kibazo kimwe ndakubaza ce akanya bifuza kukubaza ko nahisemo guharira umwanya munini abaje bifuza kumubaza, ndanabasaba kuba muritegura bari ngaha, murazi kuri Zoom, murazi uko bikorwa, abari ku yindi mihora naho mwandika ibibazo vyanyu aho muri, ndaheza ce ndabishikiriza. Donda Sibayaga mu gusaba ibiganiro muri ayo matangazo musohora, nisunza yo mwashize ku rubuga rwanyu rwa Twitter, muranasigura ko umuti uciye mu biganiro bidakumira ariyo nzira yonyene izokura Uburundi mu kaga burimo. Mu gufata umuheto mwawufashe muzi ko ari inzira idashikana ku muti urama, ko musaba ibiganiro muranasigura ko nkoresheje ijambo ry'igifaransa mwaravuze ko c'est la seule voie efficace. Ibiganiro mu kubisaba turiko turagwana, burya niyo nzira ya mbere ikomeye ituma abantu bashika ku vyo bifuza, hononeka ibintu bike. Kuko intambara nubwo twayigiyemo si nziza, nuko ariyo mahitamo yonyene twari dusigaje. Ariko rero iyo ufitaniye ikibazo n'umuntu, umwansi, muraganira, muravugana, kuko iyi ni inzira atari twe twenyene ducamwo. Abantu bose bakoze revolution, Madame Ines sinzi ko uzokurikirana, baza bagwana bongera bavugana kugira bagire bahurize hamwe ivyo badahurije, ivyo batumva kumwe, bahurize hamwe ivyo batahure ururimi twumva. Nico gituma umuntu yanse kumva tugerageza kumwumvisha duciye mu muheto. Twaragerageje ibiganiro vyaranse, ni inzira rero twaciyemwo indi y'umuheto, mugabo tuzoyikomeza kandi twongera tubwira gute, tubabwira tubumvisha. Igihe bazobona ko baremerewe kandi basa n'abaremerewe, bazoduhamagara batwumve, kandi nabone barabona aho bateye bagera. Igihugu kigeze kure, ubukene bwabaye bwinshi, uburyo bakoresha mu gisoda kutugwanya bwamaze kuba bwinshi, bariko baraja mu ntege nke, bazotinda bavyumve. Ariko voie y'umuheto, inzira y'umuheto niyo twabonye ko izotuma ivyo banse kumva muri politike. Yego, urakoze cane. Reka ampe abamaze gusaba amajambo, jewe umwanya ni wankundira, utundi tubazo ndaza kutubaza hanyuma kuko umwanya mwampaye usa n'uwugira uhere. Mu buhinga bw'ivyuma batwugururire batatu bamaze gusaba, hari utilisateur de Zoom, Rapide Seruka, Amisi na Birashoboka. Umwe iminota 2 itarenga, ce nk'umwanya yishure ce twakira ibindi bibazo. Mwaramutse neza. Mwaramutse. Ndaramukije n'uyu muntu Bayaga yaje kutubwira ivya Leta Tabara. Ego mugire ko iminota 2 itarenga. Nukuri twarumvise ko uwo muhari wabayeho kandi wigeze kubaho, ariko ubu hariho urujijo rwinshi. Abantu bavuga ati ntibariga, nta iyo Leta Tabara yarapfuye, yaratsinzuwe, yaraheze, ntayikiriho. Hanyuma ico ncambere none yo tubwira ingene iriho nahiri, ko twumva n'abasoda baja muri Kongo baja za Minembwe hariya guhiga abo muri M23 ntibahiga, ntiturumva bavuga ati twagiye twagwanye na Leta Tabara. Niyo migwi hari yindi yose ntavyo turumva, ntavyo ntituzi barihe, bakora gute, bariho. Hama ica kabiri gikomeye nuko
iyo umuhari uhari akagomba ngo aje kuvugana na leta nuko aba yerekanye ingufu akaba yerekanye aho yafashe akaba yerekanye ingene ariko arakandamiza ubutegetsi buhari bugahava nabwo bushira mu gaciro ivyo basaba vyo kuganira kugira ngo ntihave batavyose ngo bahenuke bari bigenda uko ica gatatu nuko mbe ni kwereke baganira n'umuntu bagomba guhenura gose burundu kubera iki batoshobora kumuhenura kubera iki batoshobora kumuhenura ngo ahenuke babogora igihugu nkuko bavyiyemeza none ubu batanukiye ibiganiro ego cyane ego rapide seruka bon muranyumva ego turakumva bon murakoze bon jewe hari ikibazo nagomba kubaza nico gituma d'ailleurs ndakibajije sur l'étiquette y'iyi initiative citoyenne turimo nshaka kubaza uyu Bayaga numvise ko ari we mukuru bon niwe mukuru wa w'umuhari Retabara hari ibintu igituma mbajije iki kibazo ni ukugira kumbure agira icyo kivuze ko anahumurize canke atanga umuco kuko hari ibintu bihora biba ugasanga bihitanye ubuzima bw'abantu na cyane cyane abantu batwagwa nko mu bintu batazi bon kuko twebwe kuva tugiye muri iyi initiative n'abandi bantu bake kugira turabire hamwe ico dushaka guterera muri ibibazo by'u Burundi hari abantu bamaze kuduhamagara benshi ugasanga n'abantu bari nk'i Burundi abandi bari mu makambi y'impunzi mu bihugu bimwe bimwe byo mu karere ugasanga batubwiye bati ni ubwire kugerageza unyarutse niyo ngitangura kuvuga iminota 2 bon nariko nshaka ikibazo ni cyabayanga nariko ndavuga ko hari abantu niko yakumbure wanciriyemo hari abantu bamaze kuduhamagara batubaza ati vy'ukuri mwoba hari abantu muri ko muregeranya mu abagwanyi mutwara muri Kongo alo twebwe ugasanga nk'ivyo bintu ntavyo tuzi nta bantu turiko turarondera haba i Burundi haba mu bihugu bimwe bimwe byo mu karere ngo baja mu mashamba muri Kongo mugabo ugasanga mu nyuma batubwira ati twaramenye bajya abantu n'abahungu bo muri Retabara basanzwe bagirira recruitment nashaka rero kubaza Bayaga mbega bigenda gute nk'umuhari Retabara ngo bishike mugende nko kubwira abantu haba mu makambi canke mu gihugu mu Burundi yuko ari umuhari rapide rukuri kurarondera abagwanyi uri kurarondera abaja ku rugamba bigenda gute kuko tumaze kuvyumva hatari hake henshi rero je nkavuga nti kumbure ivyo bintu hamwe vyo babiba ni ibintu abantu bakwiye guhagarika kuko nta muntu aja mu kintu atemanga kuko ni ibintu biheza bigahitana nk'ubuzima bw'abantu ugasanga abantu bagiye mu bintu atari vyo hariho n'abatubwiye yuko bakugwa mu bibanza bimwe bimwe babwiwe ko bagiye guhabwa ubuzi mugabo bisanga ku butaka bwa Kongo bakababwira bati burya rero nimwitegure tugiye ku rugamba nta kundi rero sinzi nashaka Bayaga kumbura agira icyo akivuze ko anatange hamwe nyumva hari abantu bahora babikora gutyo ariko ivyo bintu bihagarare kuko murumva ko ari ibintu bihitana ubuzima bw'abantu batari consentant reka ndahejeje ego numvise neza ikibazo cawe Bob uvuga ati rapide Retabara irondera abantu ibitira ko bagiye muri rapide seruka ahandi naho yacumvise Bayaga n'ivyo nyene n'ivyo nabimubaje nabimusigurira bimaze gushika ushaka ko aza kubitanga ku muco urakoze Amisi sinzi ko mikro yanyu mutari hafi birashoboka Amisi atari hafi babe barugurura birashoboka Ego murakoze nanje ndabanje d'abord gushima ko iyi presence ya Bayaga kubera aje gukura ikinyoma bamwe baravuga ntibaho nta ngabo zitagira umutware uwo mutware w'ingabo arabonetse ngira birashoboye gukuraho impari nk'abantu nk'umuntu jewe ku giti ciwanje nemera urwo rugamba ko ruhari kandi rumaze kugira meme na impact ku gihugu cy'u Burundi umuntu aravye intambara zakanyeshamba ukuntu zagwanye mu mateka yo kwisi nkaba ndamukeje mvuga nukuri nakomere kandi hari abari inyuma yiwe bamushigikiye ni benshi bari ku mpande zine zo kwisi nakomere ku rugamba n'abayoboye kandi turazi ko azobohora Burundi ikibazo nagomba kumana kimwe nagomba ndamubaze yongera ahishurira abantu kubahora bavuga yuko bijya bavuga ngo nta des opérations directes babona mu Burundi ashobore kubaho umuco des opérations zihaba ziri direct n'iziri indirect c'est-à-dire ziri invisible ku byerekeye ingwano ya Kanyeshamba yumva yuko ashobora kubisigura bizoba ari vyiza kuba baba bafise impari kuko urugamba ruri hanze bavuga ruri hasi kuvuga yuko rutari no mu Burundi murakoze nawe Amisi je ikibazo nagira mbaze uyu muvugizi wa Retabara ikibazo ca mbere mukuru muhari ikibazo ca mbere muri kino gihe Retabara kiragwanira ku mbuga cyane gusumbya kugwanira ku butaka
turazi yuko bamwe mu bategetsi ba CNDD-FDD cyane cyane Reverien Ndikuri umunyamabanga mukuru wa CNDD yavuze ati nimba ushaka gwana ingo tugwane hama ushikira igihugu ku muheto nabo bakavuga ati uyu Bayaga nawe akavuga ati two turakoresha inzira zibiri kusaba ibiganiro bavyanse kugwana ubu baravyanse mbega bako baritegura gute kubera bamaze imyaka 15 bako baragwana kandi ata impact nimwe turabona mu gihugu. Ikindi naco nimba Redi Tabara ishaka gutabara abarundi igenda kubatabarira muri Kongo canke yatezwe kuza kubatabarira ku butaka bw'u Burundi kubera abarundi ntibagorewe muri Kongo ahubwo abarundi bari bakeneye gutabarirwa ku butaka bw'u Burundi kubera niho abarundi bagorewe kubera ubu tuko turabona amasanamu atandukanye si muri kino gihe no mu bindi bihe vyaheze twumva ngo Redi Tabara koragwanira muri Kongo canke ngo bafatiwe muri Kongo hari n'ababeshwe bagiye guhabwa ubuzi muri Kongo nkuko yari yabivuze ariko bakisanga mu maboko atari iwabo abazarendo bakora bica tukabona amafoto y'abanyagihugu b'abarundi bapfire muri Kongo rero tukiyumvira ino ntambara ya Redi Tabara yagiye gutabara abakongomani canke intambara yo gutabara abarundi kuko nibatanga umuco neza kuko hari n'abariko barafatwa n'iperereza babahora Redi Tabara kandi Redi Tabara yo yagiye kugwanira muri Kongo nimba yagiye kugwanira muri Kongo satadire yuko yagiye kugwanira abakongomani ariko nimba ikiragwanira abarundi nije ku butaka bw'u Burundi yigisha abanyagihugu hama itanguza urugamba ku mugaragaro mugereke kugenda gutanguriza urugamba hariya muri Kongo. Urakoze cyane Miss Bayaga ndaguha kanyu banze wishure babiri basigaye sinabibagesha ndabagaruka ko hari utundi tubazo tubiri mu two bari bandunkiye nagira gushire ko co uvyishurira rimwe imbere yuko twakira abandi hari uwababajije ati mumaze imyaka 15 ku rugamba hariho ihangiro mwihaye ibyo gutembagaza ubutegetsi buhari kugarukana demokrasi gutsimbataza intwaro ishingiye ku mategeko aho haba amatora meza adakumira harimo kugarukana constitution ibwizo shingiro ryo muri 2003 ryubakiye rishingiye ku masezerano ya Arusha ariko imyaka 15 iraheze atakintu na kimwe mu byo mwiyemeje murashika ko ngo aho ntivyerekana ko hariho intege nke ku ruhande rw'iwanyu. Ico ni kibazo ca mbere. Ca kabiri baba bajije imigenderanire mufitaniye n'abandi bariko baragerageza kubogora Uburundi mwoba mukorana muruzuzanya canke murahiganwa. Ijambo ni gwawe. Ikibazo ca mbere wabajije baba kubajije Redi Tabara muriho muri hehe mukora gute ko muri Kongo ngo ingabo z'u Burundi tuzumva zagiye kugwana n'umuhari M23 ahandi ica kabiri uwo niko nakuze yakubajije ati mwebwe muri ko musaba ibiganiro n'umuntu mwashaka gukuraho kubera iki mutomukuzaho izo ngufu mugaruka kumusaba kuganira. Ikibazo ca mbere wabajije ngo Redi Tabara ngo turiho kubaho turiho nawe nibaza ko adutumiye ko uzi ko turiho aho turi naho turi mu Burundi turiho turi no muri Kongo isa twavugiye ko turiko tuganira muri Kongo kubera umwansi yaje kudutera adusanga iyo turi muri Kongo kandi turi mu ntambara tumaze imyaka 6 turi mu ntambara ico nakubwiye uko dukora nako abasirikare ko bakora nibaza ko akuzi turi mu ntambara turagwana imyiteguro yacu ni twebwe tuyizi ni banga rya gisirikare dufise intego kwinjira i Burundi nakubwiye kandi tuzokwinjirayo n'ikibazo c'umwanya. Ego ico ni kibazo ca mbere. Musaba ibiganiro umuntu mwavuga ko mushaka gutembagaza kuki mugaruka kumusaba ibiganiro kandi mwafashe umuheto ngo mumukureho. Iki nakikubwiye amareta yose yabanje gusenyuka baraganira nabo bagwana abantu bose uhereye no mu Rwanda nibaza ko yagiye gusenyuka bavuye no mu biganiro muri Tanzania. CNDD-FDD yaragwanye ntiyashitse ku butegetsi kandi yashitse ku biganiro. Iyo ni systeme y'abantu bifuza kubohora igihugu hasesetse amaraso make bashaka gushika ku ntego bakunda igihugu badafise intego y'uburyarya n'ubwicanyi nk'ubw'irya leta ya CNDD-FDD hari. Iyo ni inzira ya diplomasi abantu baragwana bakenda bafata igihugu bavugana ivyo nibaza yuko uwo muntu yakibajije atagize ubushakashatsi bwinshi cyane ukuntu abarondera kwikukira bakora ivyo birabaho ntibitubuza ko tubandanya twitegura ntibitubuza ko tubandanya turwana ntibitubuza ko tubandanya intego dufise y'ukubohoza igihugu duciye ku muheto kandi tuzoguma tubishaka tubivuga kuko twe dushaka yuko igihugu gitabagwa abarundi bagatabagwa ata amaraso arinze guseseka. Yego ikibazo ca rapide seruka mwacumvise mu mwishure nawe.
ikibazo ca Rapide Seruka nibaza yuko nawe ni n'umujournaliste Bobo azi vyinshi cane. Iki kibazo yavuze ngo hari abantu ngo barakwita abantu ngo babitirira ngo na Rapide Seruka ngo baje kurwana muri Congo. Sinibaza yuko Rapide Seruka ihari iriko iragwana muri Congo kugira ngo abantu bacu bayibitirire. Ico ni ikibazo nanje nomubaza. Ikindi naco nomubaza nuko ni n'umujournaliste arazi ukuntu abamenyeshamakuru bakora. Mbega abantu bavuga ngo ni bande bari hehe bameze gute? Umujournaliste ko yiga amakuru akavuga ati umuntu ambaza ikibazo ni naka organisation iyi n'iyi akorera hana hana. Nibaza yuko nka twebwe tutofata umwanya wo kwishura ibibazo by'abantu bose bavuga bande. Ico nibaza ko nawe yo gisigura neza. Birashoboka ngo bavuga yuko atama operation ngirana ibikorwa biba mu Burundi ngo musigura operation directe indirecte niko yavyise ngira mu bitaho. Ibikorwa biba mu Burundi ico nakikubwiye, twe dufise ukarindiriye dukorera ko urugamba burya ntirumeze nk'umupira canke komedi uvyuka ukaryama ugashika ushira mu ngiro. Dufise integuro turiko turakorerako kandi izo nteguro zigenda ku mwanya. Twarafashe umwanya ukwiye, twariyubatse, twarasiguye urugamba, turarusigurira abantu bose ukuntu rukenewe. Ubu turiko turwana n'abasirikare barenga 15,000 by'abarundi, turiko turabona avance yaho, turiko turabona intege nke turiko turashira mu gihugu. Ubu turiko twitegurira izindi ntambwe. Umunsi n'isaha nihagera twebwe tuzorujana mu Burundi kuko nitwe dufise karindiriye dukorerako. Ntidukorera kuko umuntu fulani canke fulani avuze ngo kora ukuntu n'ukuntu. Iyo ni intego zacu n'imabwiriza bikora. Amisi ati Rede tabarigwanira ku mbuga kurusha mu buzima busanzwe ku rubuga nyene. Muriko mukora mwitegura gute maze imyaka 15 ataco murashikako? Uwo Amisi avuga ko Leta barigwanira ku mbuga, umwe wese afise droit yo kuvuga ivyo ashaka nuko avyumva. Ariko umwansi duhanganye Leta ya CNDD-FDD irazi ko tagwanira ku mbuga. Izi intwazangabo n'abofisiye n'abasoda bato bato n'imbondera kure bariko baraherera muri Congo. Izi uburyo igisirikare cy'u Burundi kiriko kirasohora kijana mu ntambara muri Congo mu gihugu atari cabo. Bazi abana b'igihugu bariko barashirira mu gihugu muri Congo bazira intambara na Leta tabara. Nibo bazi ko tariko tagwanira kuri media. Abavuga ko tugwanira kuri media no burenganzira bwabo umuntu yagutuka nta gutorera mugabo twe tuzi ico tugwanira, tuzi nico duharanira, kandi icatumye dufata umuheto gisumba ibindi bikwazo byose canke ayandi majambo yose umuntu yoza avuga kuri Leta tabara ntibizoduca intege. Yanakubajije ati Leta tabara nimba itabara abarundi ibatabarira muri Congo canke mu Burundi. Ico ni kibazo nacone ifitiye inyishu. Burya imihari yose yatabaye ntiyahereye mu gihugu cabo. Hariho umwanya wo kwitegura, hategurira, hariho n'umwanya wo gushika kuri objectif ariho mu gihugu c'iwacu, kuko nababwiye ko tuzotaha tugataha iwacu. Twebwe ntitutaha muri Congo si iwacu. Nico gituma intego dufise niyo gutaha mu gihugu c'iwacu. Umwanya niwagera tuzotaha. Yego, hari uwakubajije ati maze imyaka 15 ku rugamba, ihangiro mwihaye ko ari zitatu nari nazivuze, nta nimwe murashikako, aho ntiharimwo intege ntivyerekana intege nke y'umuhari wanyu. Acarana kubaza ati imigenderanire mufitaniye n'abandi yindi migwi y'abarundi iriko irakora ngo Burundi bubogogwe, murakorana muruzuzanya canke musa n'abahiganya? Duce twakira ubundi migwi babe barabugururira mu myaka 15 tumaze ku rugamba. Hariho vyinshi tumaze gushikako nabikubwiye. Twarafashe umwanya wo kwiyubaka, twariyubatse. Twarafashe umwanya wo kwigisha urugamba, twaragwigishije turarusigura. Ubu kugeza iyi saa urugamba rwacu rugeze kure. Turiko tugwana n'ibihumbi vyinshi by'abasirikare, turavyica, turabinyaga, tumaze gushira. Ndabumvirije ku ruhande rwanyu nta ntege nke canke kunanirwa mubona muri iyi myaka mumaze? Muri iyi myaka tumaze intege nke ntizobura, kuko na Leta iragira intege nke kuko yari ifise objectif yuko tuzimanganya kudufuta. Mu myaka 15 ntibigeze bayishikako. Bisigura yuko iyi myaka isigaye yindi natwe ariyo gushika ku ntego, kandi isigaye niyo mikeya. Mukorana gute n'indi migwi y'abarundi? Muruzuzanya, murafashanya, mukorera hamwe, muruzuzanya canke musa n'abahiganya? Iyindi migwi y'abarundi uvuze ushatse kuvuga sindayitahura, sinzi ko hansigurira neza. Imigwi itandukanye, hariho iyindi migwi ya opposition, hariho imigwi yitwaje ibigwanisho yindi y'abarundi twigeze kumva, hariho n'abandi banyepolitike abari ku bikorwa byose kugira ngo Uburundi bubogogwe. Imigwi y'abarundi iyo muri opposition igwanya Leta ya CNDD-FDD kiretse FNL nta wundi mugwi n'umwe wundi nzi. Sinzi ko muyizi mwebwe mwitumira ikazo twite. Uwo murakorana muruzuzanya?
wonye ufise kalendriye yawo natwe dufise iyacu twese umwe wese akora kuri kalendriye ariko ntitubangamiranira ko ntacyo dupfa umwansi dufise twebwe ni leta ya CNDD-FDD nabo bakorana gusa abari mu nzira ya politike naho abatafashe umuheto abatafashe umuheto bari mu nzira ya politike turabakeza ahubwo turabashima cyane kubera umurundi wese yanka CNDD-FDD umurundi wese yahagurutse namwebwe madame Ines murimwo kuko muriko muragwana intambara ikomeye yo kuvuga ibitagenda neza amabi bakora n'ibindi byose abo bantu turabashigikiye kandi tuzobandanya tubashigikira kandi urugamba turarusangiye turanabahamagariye n'abandi bakomeze kuko ubugirigiri bugira babiri. Urakoze cyane mu buhinga bw'ivyuma ariko baranyugururira abandi ndagushikira izindi bibazo naronse baragaruka ko muri Kongo hariho imyaka twumva ibitero mu bice bimwe bimwe by'u Burundi vyegereye Kongo ariko imyaka ibiri nta iraheza ata gitero umuntu yababajije ati hariho abagwanyi mufise mu gihugu mubona mushigikiwe n'abanyagihugu canke n'izindi n'abandi atari abarundi murafise ababashigikiye muri iyo nzira mwafashe ikindi kibazo avuga ko mwe mwahisemwo iyi nzira y'umuheto ko mubona ko ariyo isigaye kugira ngo amabi akogwa n'intwari hari ahagarare ariko kubwo uwo muntu ati iyi nzira yanyu isa umuhari wanyu usa nuko utemewe utakiriwe n'abarundi umenga barabangiriye ku bwanyu ni kubera iki hariho uko kubangira hama namwe ngo mukora iki kugira ngo inzira mwihaye yumvwe na bose. Ikibazo cyanyuma yabajije hari abagwanyi banyu 19 bahatanzwe n'u Rwanda bahabwa leta y'u Burundi bageze he bamerewe gute hariho n'abandi bagwanyi ngo bafashwe n'igisirikare ca Kongo inondwi bo bimeze gute bari hehe kwakire abandi ucubishirira ko rimwe nibaza ko mwazoheze iminota 2 non à la violence. Murakoze ndashaka adusigurira icyo atahura ubu mugani w'abarundi ngo inama isumba ingimba hamwe yobidusigurira aca tubwira wewe intambuko baba baraciye ko zijanye n'inama kugira ngo bagere aho bafata umuheto. Ikibazo ca kabiri nuwe mwizero boha abarundi ko bazobakingira bagakingira n'ivyabo mu gihe boja mu ntambara dufate ko abarundi boja mu ntambara oya uwo mugwire dutabara mu gihe wotanguza intambara niwe mwizero woha abarundi wo bizeza ko bazokingirwa bagakingirwa n'ivyabo mbega leta tabara iriteguye kwemanga inkurikizi zoshika mu gihe byoshika bagashyiranako na leta bakagwana hakagira ibitikira. Murakoze. Ego urakoze cyane kubahiriza umwanya. Rastafari. Murakoze cyane mbanze ndagushimira Ines Gakiza hanyuma ndakwirikira nshimira abayaga ndanamutera n'intege ndanamushimira namubwira ngo akomere kubi kose ntamvura indahita kandi ibintu byose bigana n'igihe. Hanyuma yigeze kuvuga ngo kuba bari muri Kongo ntagara amahitamo yabo kubera ko umwansi bagwana yabasanze muri Kongo biba ngombwa ko bagwanirayo at the same time banitegura kandi ubwo nimba bari mu gihugu ca Kongo igihugu ca Kongo gifise ba nyiraco gifise abanyagihugu baco gifise ubu kano kanya tuvugana ahantu sinzi aho bari aho baherere iherere kano kanya ariko uko biri kose bitewe n'intambara zihari M23 na twigwaneho ushobora gusa birashoboka ko bashobora kuba bari naho M23 cyangwa se twigwaneho ikontrol. Icyo nashaka kumubaza babana gute niyo mitwe M23 twigwaneho igwanya ubutegetsi buri muri Kongo ugwanya amayimayi n'abandi bose babana gute ko bari mu gihugu kitari cyabo kandi iyo uri mu gihugu kitari cyabo ntabwo ushobora kwitwara uko ushaka kandi ubwo nashaka kumenya uburyo babana niyo mitwe se bashobora kuba babanye gute bigenda gute. Murakoze. Urakoze cyane Dr. Sonia. Baramukije murakoze kudukiya ikiyago bayaga je nagira ndababaze numva mutariko murishura neza ibibazo bababaza kansubiremwo nyarutsa imyaka 15 ni myinshi cane gose mubuze ko mushaka kugarukana intwaro ibereye vyankiye hehe kandi ni kubera iki ndafisa ko negura ari kibazo communication yanyu ni gute kuko muvuze ko muje kubohora abarundi mbwa abarundi ntibubavugisha mu bisanzwe indi mihari igwanya
intwaro iravuga iyo biriko biragenda batarinze kumena ibanga turavye yindi mihari rebelle barabwira abanyagihugu baje kubohora iyo bigeze haraba diplomasi haraba communication ariko mwebwe ntitubumva bikorera ku bihuha hariho twumva abantu bariko baratoza amahera ni mwe mwabatumye ntimufise ivyangombwa ntimuri pre hama kandi muriko mugwanira babivuze muri Congo mugwanira abarundi mugaba mugwana n'abarundi nivyo mwotubwira ngene biriko biragenda abasoda b'i Burundi mwica bangahe hatakara bangahe kuko ariho abarundi bafise amakenga kuri ico kintu murazi ko intwari itatubwira ikintu na kimwe kuri aba basoda bari muri ko mutatubarira ko mutavuga ko mutatwegera kandi mwitwa ko aje muje gutabara urakoze cane rapide kubera ugarutse umunota umwe umwanya dusigaranye neza iminota ine bon en fait bon ni uburenganzira bwiwe kandi sindi ko njya muri polemike kuko nabonye abariko barandika suzanonima bagomba ibintu by'ubututsi ariko je ikibazo nabajije numvise ko adashatse kuvyishura sivyo ariko c'était clair namubaje nti anashaka reka ivyo arapitseruka kuko namubwiye nti twe hari abamaze kudutelefona batubaza vy'ukuri hari abantu muriko muregeranya mutwara muri Congo turabwiye abantu bati oya vraiment twebwe ivyo bintu ntavyo tugo turakora kuko ico twe twokora turakivuga turacemanga na rero namubwiye ni mu nyuma abo bantu baratubwiye bati twaramenye bajya abahungu bariko baratora abantu bababwira ko arabo muri apitseruka bababwira byinshi twe dukorana n'abanaka mbwo ugasanga sivyo nabajero bayaga nti barashobora gutanga message iri clair bakabwira abantu bati twebwe okay hariho n'unyandikiye ngo methodology bakoresha ngo ni yabo ntibaraba mugabo kamere jewe sinibaza ko rindira Ines sinibaza ko noza nko kubwira abantu bari ahantu bati hariho umugwiza atunga arondera abakozi ibukavu canke mu gihugu kanaka abo bantu ugafata ukabarira amatiko ukabambukana umupaka ariko bakaza kwisanga ahantu babwirwa ko bagiye mu Rwanda nivyo navuze ni question aussi ya éthique mais aussi ni question de kuko aho harimo na criminalité bon sinzi abavuga ko ari bisanzwe ni bisanzwe mu mitwe yaho mugabo je kuri jewe si bisanzwe jewe nk'ubunje reka ndaguha akarorero jewe nk'umuntu yoza akambwira ati hariho seminaire nshaka kugutumiramwo rindira gato mu gihugu kanaka tugende yabamenyesha bakuru bashaka gukora unama y'ibinini hanyuma nashikayo agaca mbwira ati burya rero ntibibaza ati aha tugiye mu Rwanda nivyo ndiko ndabaza est-ce que vous trouvez ça normal ko mbona hari abantu bariko baravuga ngo ni bisanzwe André Michel canke butari nimba André Michel atahari ko dusigaranye iminota 5 gusa ndahari reka tubanze dushimire mwebwe nyine mwatunganije ikiganiro nongera ashimira n'umuyobozi wa Tabara Darcy n'abandi bamaze kuangura kwiza mugabo je hari ibintu byinshi nenga mu bantu batanguye kuvuga kubera yuko mudukundire mugire ko ari ivyo mubaza kuko dusigaranye iminota 5 itarenga André Michel kugira dutange amahirwe ko asiga yishuye nukuri iki kibazo nibaza ko dukwiye kukirondera umwanya uhagije kubera yuko umuntu ashobora gushoka aca asimbira ku kintu atamanje gutarira kugira ngo tugire neza ikintu tuzosubira tubarondere ntivyatuvuye ko niho mwanya muri Tabara baduhaye we muranyumva ego butari ego je nagomba kubaza ibibazo bibiri twarumvise amakuru avuga yuko abasirikare b'abarundi bo muri Sud Kivu iyo bahunze bahungira benshi cane muri Tabara ikibazo kuri bayaga ayo makuru yo bariyo ica kabiri nimba ayo makuru ariyo abo bantu ko twumva ko aribo bariko baragonfla effectif iriko iraba nyinshi cane mwararavye murafise ama technique yo kumenya nimba batarungitswe na leta y'u Burundi eske muhora muraba mu telefone yabo muhora muya confisca n'ubuhe buryo muhora muvyifatamwo kugira abo bantu batoroka ntibahave bababera cheval de trois indani mu muhari wanyu nuko ikibazo carico urakoze cyane bayaga mwobanza mukishura ibibazo bihari bikunze twakira abanyu bayaga mikro yanyirugaye bayaga muriko muratwumva mikro irugaye hamwe muko muravuga ndakumva kwamba urazuranye ibibazo bimwe bimwe kubera cyambere duhere kuri wahejeje abasirikare b'u Burundi bariko baratoroka bagahungira muri Tabara ayo makuru niyo nimba ariyo abaje murafise uburyo bwo gusuzuma neza ikibazanye kubatoba bazanye na tubiri iki Tabara ni muvema iri organize ifise inzira ikora nk'ibintu byose biciye muri strategy mu myitego mu ndinganizo nziza kandi
zirimwo na sécurité. Iki ni ikibazo ca organisation interne ntovuga ku mamedia kuko ntibikenewe, ariko sécurité ya Red Tabara n'abantu bayo n'imikorere yayo turayizeye kandi bimeze neza. Wishuye agace kamwe ikibazo ca mbere ca niyo ayo makuru niyo Ico naco noyavuga ko kubera abadeserta ivyo hanini bivugwa na leta babavuyemo, aba bagiye ntibikenewe. Ego hari uwabajije ati mwosigura inama isumba ingimba mukagisigura uko mugitahura hanyuma muvuge intambwe mwoba mwarateye iganisha ku nama mukageraho mufata inzira y'ingimba umwizero muha abarundi mu gihe mwoshika mu ntambara yo kubakingira no gukingira ibyawo nibihe Red Tabara iraniteguye kuzokwemanga ingaruka z'ingwano mu gihe yogera kuri urwo rugero. Inama isumba ingimba ico ni kirundi abarundi benshi bashobora gutahura ni ukuvuga yuko imbere yuko umuntu aja mu ngumu canke mu nguvu mu migere barabanza kuganira guca mu nzira za politike. Ibi navyo twarabikoze igihe kirekire kuva muri 2015 twaratanguye turagira marche manifestation namwe mwarimwo n'abandi barimwo ma société civile mwese mwakomye induru namwe bw'amaradiyo murakoma induru musaba nyabona leta guhagarika amabi ubwicanyi ubusuma agatotezo n'ibijya byose bakora. Ivyo nivyo bintu vyo kugira gute guhagarika muciye mu nama ariko baranse kumva. Nico gituma twaciye duhitamo gutora umuheto kugira tuzobumvishe ku nguvu. Umwizero muha abarundi n'uryohe ko muzobakingira mugakingira n'ivyabo igihe mwashizaho mutana mu mitwe na leta y'u Burundi. Umwizero duha abarundi nuko umwansi duhangana tuzomugwanya tumwomore kuko ntituzomuha umwanya nabone twabahamagariye guhaguruka umwe wese akaba maso tukigwanira kuko nubundi nubwo tutokwigwanira bazobandanya batuyongobeza batwica kamwe bwose buhera. Twahisemo kwitanga tuzogwana tubakingire nuko kubakingira ko yaba tutafashe umuheto hoho vyobaye nabi. Muriteguriye ko kwirengera ingaruka bizoshika vyose mu ntambara nimwagera kuri iyo ntambwe. Abambere bo kwirengera ni leta niyo leta yica abantu kuko niyo iriko irabajana muri izo ntambara. Ahacu ni uko mwagumye muvyanka nuko tubabwira tuguma duca no mu nzira z'ibiganiro kugira ngo tugabanye izo ngaruka. Ego leta nifise inshingano zo kubakingira kuko niriko ijya amakori yabo niriko irabakoresha vyose nifise ubwo bubasha kubakingira. Ego hari abagwanyi 19 banyu bahawe leta y'u Burundi bageze he bamerewe gute hariho nabandi bavugwa ko bafashwe inondwi n'abakongomani. Kucerekeye abagwanyi 19 bajya n'aba prisonniers de guerre bafise amategeko mpuzamakungu yo muri droit de l'homme ibagenga aho bari mu gasho nibaze ko bari mu minwe ya leta irafise ukuntu ibakingira. Natwebwe turabarobera iyo dufasha leta turabakingira neza turabafata bagafata umwanya bakaruhuka tugahamagara CICR ikabatwara canke ikabakingira. Ico ni kibazo ubu kibari mu minwe ya leta irabakingira canke bari imbere y'amategeko abakingira. Hari abasirikare banyu bafashwe muri inondwi. Kuvyerekeye abasirikare bacu bafashwe muri indwi mu rugamba rwo kuboza igihugu ivyo birababaje ariko vyama vyashitse n'ibisumba n'ivyo vyoba ariko ntibiduca intege twebwe turabandanya intego twihaye. Iyo umuntu yagiye kwitanga ivyo vyose biba birimwo bamwe barapfa abandi bagafatwa aho bari n'ubu nabone bari mu minwe y'igisirikare c'u Burundi nyene. Iki nico kizi iyo kizobashikana kubakingira ntabwo bakiri mu minwe yabo. Muri Kongo igihugu gisa abanyagihugu babo gifise ubuzima bwabo kirimwo mubanye gute n'indi mihari ivugwa muri kajya gace murimwo imihari y'abanyekongo. Nivyo turi mu gihugu kibanye igihugu ca Kongo dufise intego twebwe duhanze amaso dushize ku mutima ukuntu tubanye n'abandi bantu tubanye neza abantu tubanye nabi n'abansi bacu ni CNDD-FDD n'abajya bagwana abandi nabo naco dupfa bafise objectif zabo natwe dufise zacu bafise umugambi wo kurwanira agateka kabo muri Kongo natwe dufise umugambi wo kuboza igihugu cacu c'u Burundi nta kibazo kindi na kimwe dufitanye. Baba baje ati imyaka 15 ni myinshi cane byankiye hehe kindi kibazo muganiriza gute abarundi uburyo mukominikamwo simbona ingano kivuga neza. Imyaka 15 avuze ko ari myinshi ni myinshi kuri we kubera atazi agenda dukorera ko atazi n'inzira ducamo atazi n'ibikwazo ibibazo duhura navyo ariko kuri twebwe si myinshi dufise calendrier tubona yuko twitezwa kwitwara neza kugira ngo dushike ku ntego twihaye neza. Nibaza yuko ibihugu vyagiye bibohora ibindi bihugu bagiye bashaka ku ntego bakabohora abanyagihugu babo
abenshi ntibaharuriye ku myaka, baharura ahubwo kuri buje ku ntego bafise. Hariho n'abayirengeje, na twebwe tuzokomeza kandi tuzoshikako. Nibaza yuko umwanya usigaye ari wo muto par rapport y'uwo tumaze. Twafashe umwanya wo kwiyubaka nakivuze, dufashe umwanya wo gusigura urugamba, ubu naho turi mu mwanya wo kugwana kandi intego dufise turayibona ko imeze neza ku mwansi yatugwanya. Twarabonye yuko nawe intego yiwe yamunani, yarabonye ko Tabara adashobora kuyizimanganya, abwirizwa kumviriza inzira turiko turacamwo. Arabona ko atekerezwa kutwakira tukabana canke tukamwomora akagenda. Kubijanye Dukorera kuri naho kalendire y'Imana. kubijanye no gusigura ivy'urugamba rwanyu, gusigurira abarundi, uwakibajije avuga ati harimwo agahaza. Ako gahaze murakabona mu bitunganya gute? Urugamba turarusigura. Tabara ifise ama réseau de mobilisation, ama réseau de recrutement, ama menshi kandi akwiye. Rero niba atarashikirwa ahubwo nawe arondere inzira Tabara ikoreramwo, kuko zirazwi, turaca mu nzira zose, hanyuma nawe ahubwo yugurura umuryango nawe asigurire n'abandi. Turasigura bikwiriye. Hari n'uwabajije ati bisa nuko abarundi batakiriye cane ivyo muhari wanyu, bamera nk'ababangira, mwibaza ko biva guki? Kuri ico kibazo nibaza yuko uwo muntu yakivuze atavugiye abarundi bose, sinzi ku rugero rw'abarundi bangahe yakoreyeko, ariko twebwe mubona bimeze neza ku ruhande rwanyu? Twebwe tubona ko abarundi aho tugera birameze neza, kuko isa tuhageze kubera ukuboko kw'abarundi, kubera ijwi ry'abarundi, kubera n'imbaraga zabo. N'ubu turabandanya dusigurira n'abandi bataravyumva kugira ngo bavyumve, ariko umurimo wacu urabandanya, ntaco twobanegura. Hari uwababajije murafise ibirindiro mu Burundi, mubona abarundi babakira neza, babashigikiye, mwoba mufise n'abandi babashigikiye atari abarundi muri urwo rugamba mwihaye? Nuko nari nakivuze, Tabara bari mu Burundi, bari n'ahandi, kandi abanyagihugu babakira neza kuko barabagaburira, barabaha amakuru. Nubwo atari bose, n'abandi tuzobashika, kuko ntawuvuka rimwe ngo yuzure ingobyi. Umugambi tuwurimwo, ni processus ibandanya. N'ubu turiko turasigura kugira ngo naho tutarashika tuhashike. Yego. Rapide Saruka yagarutse aragira ico avuze, mwamukurikiye, sinzi ko ari ico mumwishura. Orezima gatoya ico yashatse kuvuga. Yari yifuje ko yatahuye ko mwase kumwishura irya mbere ababajije, yasa n'uwuriko arensista kugira ngo mwishure, kuko abona ko bijya yavuze Red Tabara ikora bitabereye. Yashaka inyishu. Inyishu ni ukuvuga twebwe systeme yacu, uburyo bwo kugira amarecrutement bwo muri Tabara ni uburyo buca mu nzira izwi, igakorwa n'abantu bazwi. Ntabwo batoragura abantu ngo bagiye mu buzi canke bagiye mu bindi. Nibaza yuko ivyo bintu ariko aravuga yavyumvanye abantu nyene, kuko ntigeze n'abavuga. Ico ntitwogitaka umwanya cane. Ni umujournaliste azoze canke atuma abandi bantu bashike kuri tele muri Tabara, barabe Tabara ukuntu ikora, nahiri tuzobaha umwanya, haba no mu ntambara bashatse tujane, babona aba Tabara baribo n'ukuntu bakora. Eko, bayaga umwanya waduhaye warangiye, ariko sinzi ko ndabasavye mu nkundire twakire aba bane bifuza kubabaza, uce dusozera mudukundiye. Bakoresha umwanya mutoya, dufise iminota itarenga 5. Urakoze cane. Eric Iratabara, Samsung, André Michel, umunota umwe kugira aca bishura, tuce dusozera. Murakoze, reka nyarutse. Sinzi ko muranyumva. Turakumva Eric, gireko. Yego, ikibazo canje nariko ndabaza kirakomeye, kubera ko mu bibazo yakarishuye karavuga yuko Red Tabara yaje gutaba abanyagihugu. Mugabo cyari igitabo ndiko ndandika amatohoza nakoze, haciye imyaka irenga 5. Cari kigiye gusohoka, mu gituma kitasohotse ni kubera yuko hari amakuru mashasha naronse, kubera ko naraganiye n'abantu bavuye muri Red Tabara, bavuze ko hari ubwicanyi bwawe muri Red Tabara, ku buryo hari nk'abantu benshi bapfuye hagati muri Red Tabara no mu yindi migwi. Ico gihe bari basangiye urugamba, mugabo bagwana bapfa inyungu, kubera ko Red Tabara ashaka kwereka ko ari ihambaye. Hari uwo bita Gisiga, hari uwo bita Rugo, yari mu wundi mugwi wa Forebo. Yego. Nashaka kubaza, mbega bigenda gute kugira ngo abantu basangiye urugamba bisange muri Kongo bariko baragwana, kandi bariko bavuga ko bariko batabara Burundi? Urakoze cane. Iratabara. Murakoze cane rwose kumpa akanya. Nanje nafise ikibazo sindandira. Yego. Niki uyu munsi Red Tabara yarasubiye amarecrutement, barukrita hakurya muri bihugu bibanyi by'u Burundi. Ariko ikibazo canje ni kubera iki iyo bariko baratuma abo bakoresha kuja kurukrita
bababwira ati uyu naka ntimumubwire uyu naka mwihorere kandi abo bantu bavuga ati ntimubabwire n'abantu bazi muri societe y'abarundi basanzwe bari muri ibyo bihugu by'ubuhungiro ugasanga abantu bakorana na CNDD naco bahuriyeko nabo nyine bafite inyota yo gutaha yo gutabara igihugu c'u Burundi ari ugasanga aba bantu bariko barokrita bavuga ati abanye ntimubabwire ubwo ntibo bariko bafise ivyo bazinanye ko bashaka guhisha ikindi kintu naco ca kabiri mbaza jewe mba muri Canada narigeze kuba nanje ndi mu bantu baterera Red Tabara igituma nahagaritse kwiterera ico gihe naraterereye ndindiriye resi kwiza iyo resi yarati barambwira ngo umuntu ngo atange iyo resi ngo ari mu bitaro ari kuvyara ndarindira arahera igihe kinini ya cyane ndasubira ndabaza ati none resi ko muharamo mparesi ko mutakima resi ngo none ajya amafaranga ngo niyo ubona yuko uri kurishuza je ndi umuntu nabaye muri Red Tabara nayikoreye natwe no guhasesera amaraso anje yase kwasesekara ndiko nabari igihugu kandi ndi muri Red Tabara yego mbwire ko n'ikibazo ko ndahejeje mbabarire Ines umuntu arambwira ati ajya amafaranga make ajya n'umuntu ayanwera umunsi umwe ariko kabozi yuko umwana ari kuri tere umwana ari hariya nimba bayahaga anyumva n'igihumbi meme atari n'ibihumbi 10 n'igihumbi kiramufasha none uyu munsi ko muragira rokitema abo bantu mwarabakuyemwo mwarabavanyemwo mufite abantu bashasha canke mwarabahanye ibihano birahera ubonye ibintu bimeze neza biri ku murongo nashaka mu muco yego Samsung André Michel umunota umwe murakoze kumpa ijambo hanyuma jewe nagira si ikibazo ko mutere ariko nagira nse nk'uterera bayaga tunamutera intege hari abatanguye gufata ijambo bagiye babaza ngo ese Red Tabara ngiriho ngikorera he mu vy'ukuri Red Tabara ni y'abarundi kandi twese turayizi abayirimo n'abarundi kandi yifuza gushayura igihugu c'u Burundi ikura abantu mu buja ariko ngira ivyo yabisiguye ko ari nawe mukuru w'umuhari yabisiguye nandi kandi bigaruka ko gatowe no guterera umwanya muto murantunga abandi bakagenda bavuga bati ngo iganiriza abarundi gute abayirimo ntibayigiyemo bidumbukije bayigiyemo ari uko baganirije ari uko baseserejwe n'irya ntwaro yakajyanisha abarundi n'ubu twebwe turi hano turiko turaganirizwa rero mu by'ukuri ndumva ko abarundi bose ahubwo twari dukwiye kuvira hasi rimwe tukifatikanya n'abandi barundi bamaze gufata umuheto kugira ngo tuwirya ntwaro tugikure abarundi baruhuke urakoze André Ego urakoze kandi Ines kungarukana ariko nukuri none asaba gusaba ngo muze muturondera umwanya twikura ivumvuri kuko turafise intuntu mu mutima abarundi yego turabibemereye badukundiye tuzomugarukana ikidigi murakoze cyane rero jewe nta kibazo nshaka gushikiriza nakajambo gato nakagufinya mu by'ukuri ikibazo kiri ngaha eske ku by'ukuri Red Tabara hari kubera ibibazo bihari cyangwa hari igituma kihari kigaragara abarundi bavuga bati by'ukuri iyi ntambara irakenewe ni ikibazo nyamukuru umurundi wese akwiye kwiyumvira nimba icyo kibazo umuntu yose akwitorera inyishu arakwiye kuvuga ati nukuri ifu dufasha aba bantu kubera ibyo bariko baragwanya n'ibyo byumvikana ibi byo kwitoza utunyoni ni tuvuga ngo kenza no n'imyaka ijana izoba mugo byose biva kuri bande biva kuri twebwe kandi n'ubutegetsi bwumve neza yuko ivyo biri mu nyungu zabo ko twese turabarundi nta muntu n'umwe yifuza kuhera hanze nta muntu n'umwe afise uburenganzira bwo kurya abandi nta n'ufise n'uburenganzira bwo kuvuga ngo arakunda igihugu gusumbya abandi twese turagikunda ibisokuru ni bimwe witwa iki na kiriya uko bigenda kose tuvuga kuri Adamu twese nukuri abarundi haguruke dutabara igihugu cacu murakoze urakoze ku ntererano bayaga mu ishure abadashikiriwe mu twihanganire murakoze tunibaza ko twosubira tukagenda twishura ikibazo kimwe kwacu ego Eric yababajije ati ku matohoza yakoze ku gitabo ariko arandika yaramenye ko muri Red Tabara hari abagwanyi bishwe hagati yanyu mwicanye kandi mwanicanye nabo mu yindi mihari y'abarundi nyene yari ku rugamba nk'ugwiwanyu bigenda gute ngo abasangiye urugamba musubiranemo mwicane urakoze madame Ines nagenda gusabe bikunze wewe mwebwe muri abajournaliste ibibazo nk'ibi byo ngo bavuga twumvise tuzosubire kudutwara umwanya twishura kuri biganiro yaguhaye n'amazina yavuze Rugwe yavuze nariko ndakubwira yawe bose ndabazi nubwo nashaka ndabwira bazofata umwanya mutuma abajournaliste bashike kuri tele bazoze bavuga ivyo bibone abakazi gutohoza naka abajournaliste canke abandi bantu bifuza kumenya ukuri mu majambo make ariko baratohoza
kandi barato yavuze ko ari byo yacatoje si ibyo yumvise n'ibyo yabwiwe n'abari mu muhari. abantu yabajije je sindabazi gusa ikintu gikuru nagomba nakubwire twebwe muri Leta Tabara turashaka yuko umuntu uwo ari we wese aza tugashira hamwe inguvu tukagwanya umwansi dufise n'umwe ni leta ya CNDD-FDD iriko irica igasahura igakorera amaba Abarundi kuvyabaye warusha ikibazo ciwe ati abasangiye urugamba muhindukira mukicana uramwishura vyarabaye nimba vyarabaye bigenda gute ngo muhindukiranire bitabaye naho urumva inyishizo bitomora. Ibintu vy'uko bavuga ngo baricanye muri Forebu na Leta Tabara ivyo bintu nanje naravyumvise kandi vyarashitse nubwo bibabaje biteye n'isoni inguvu twebwe twari dufise twoshize hamwe tukagwanya umwansi umwe ugasanga zirahindukiye zigwanya hagati yacu ivyo ni ibintu bibi biteye isoni ariko n'ubwicanyi barica aba muri Forebu barisha Leta Tabara bica aba Forebu kuko umwana umugani mu kirundi banga umwana atari abantu banda kubitwa ngo turagwana ivyo byarabaye ikibazo caravutse ico gihe baragwana imyaka myinshi cyane ariko byarahetse gushikisa twari twifuza yuko umurundi uwo ari we wese yozana ingufu tukazishira hamwe tukagwanya umwansi umwe ivyo nibaza ko byabayeho nkuko byaba n'ahandi hantu. Iratabara nawe yavuze Iratabara yabajije ati Leta Tabara yasubiye kwinjiza abagwanyi kuki murobanura wiyo abo mutuma murababwira abo badatumbera nabo batabwira. Ikibazo ca kabiri naho kijanye n'intererano wumvise ko yari muri uwo muhari yanaterereye ariko agasaba icangombwa bakakimwima banamwishura n'inyishu idashimishije. Yabajije ati mwarahinduye mwarakosoye amakosa babakoshereje mwarabahanye. Ikibazo nacone kimeze neza muri Leta Tabara Procritema ntiducagura umuntu uwo ari we wese nkuko nabivuze nongeye kubigarukako umurundi wese yaba n'umunyamahanga yifuza yuko igihugu c'ubundi kibohoka turamuhamagaye wo mu bwoko bwose mu ntara zose no muri gitsina cyaco cyose turabakira kubera inguvu nizo twese twifuza niba byarabaye ibyo ayo makuru afise yuko murobanura atariyo ayo makuru afise siyo ntayo turamenya kubijanye n'intererano kubijanye n'intererano naho nibaza ko system yo guterera irazwi imeze neza nico kibazo niwe muntu wa mbere ndacumvanye nibaza yuko niba carabakwirikirana hanyuma tugikosora ariko nico tumashika intege kuko urugamba n'urwa twese n'urwa Abarundi bose ahubwo akomeze avugane n'abandi na bose Abarundi bose nkuko yarameje kwivuga Michel urugamba n'urwacu urugamba n'urw'Abarundi bose ukuboko k'umwe wese kurakenewe kugira ngo intego twihaye tuyishikeko twe kuvuga ngo imyaka ngo 15 ngo ni myinshi canke ngo ni mikeya cyose bizova mu maboko yacu. Ibibazo twe twakiriye birarangiye sinzi ko twongera uwundi mwanya nuko dusozera hano hariho batatu batashikiriwe. Uyu mwanya twateguye warangiye nibaza ko nihaboneka iyindi opportunity soshobora kuvuga ntanyo. Ego urabona ko usize Abarundi batari bake kunyota kumbure nitwa bikora ko utaha muzodukundira tugaruke kandi muduhe umwanya ukwiye.